Kunzi urugo wa Yesu TV turabamukije amahoro ya Kristo. Uyu mwanya turi kumwe n'abakozi b'Imana Serugo na Inarugo, abantu bakunda Imana, abantu Imana yagiriye neza. Rero mbere yuko tugira kuganiro twagira tubanze tubaha akanya basenge, reka dusabe umupfasoni Inarugo asenge. Turagushimiye uhoraho mwami Imana, uri Imana ugira neza kandi uri Imana yumva abayisaba, uri Imana y'urukundo dukunda gusumba nuko twikunda nyaguhora ku ngoma. None turanejerejwe no kuba hano, tukaba twicaye ngaha tuvuga izina ryawe, tugushima tuduza amashimwe y'ivyiza dukorera nyaguhora ku ngoma. Uri Imana ugira neza nyaguhora ku ngoma, dufise n'intahe n'amashimwe tukubera wewe utugirira neza. None mwami Imana turakwinginze, tugiye kwicara hano tuganira nk'abasavyi bawe, ube hagati yacu, dutaramuje ikintu cose codusamaza, dutaramuje ikintu cose kitakuvuyeko. Uhoraho mwami Imana, umwe wese umusukeko mpwemu yera, kugira umwe wese ijambo aje kuvuga ijambo ryubaka imitima y'abantu. Urakoze kuvyumvise mwami Imana, nivyo tutagusavye uje kubiduhera urukundo n'ubuntu dufiseko. Ni mw'izina rya Yesu Kristo mwami n'umukiza wacu dusenze tubisaba, amen. Turabahaye ikaze kuri urugo wa Yesu TV. Twagomba rero mutubwire amazina yanyu nyakubahwa Mutama, izina ryawe, hanyuma n'umupfasoni wawe tubwire izina ryiwe nawe nyene. Je nitwa Nijembazi Bernard, nitwa Nijembazi Bernard, nkaba ndi umutware w'uru. Nanje nitwa Bernardine Nduwimana, ndi umupfasoni w'uyu mushinga ntahe mubona turi kumwe. Honorable Bernardine Nduwimana, Yesu aguhezagire. Amen. Nijembazi Bernard, Yesu aguhezagire nawe. Amen. Sawa, reka tubandanye. Twarumvise mu gihe cyahera ibikorwa byinshi, ibitangaza byinshi Imana yabakoreye. Mbega hari ikindi Imana yabakoreye kiri hejuru cyangwa kigeretse ku byo yagiye ibakorera? Yego cyane birahari. Bandanya utubwire. Nihereye ko jewe ubwanje nuko hari itarike zitanu nari mu gikorwa cy'akazi mu Rusaka, niho nahura n'ibigeragezo bya Sekibi. Nukuri naratewe, mu nyuma bigaragara neza ko zari intumwa za Satani zandoze. Bakundwa, kurogwa bibaho, ubwo burozi bwaranshikiye, ndyamye ndabwira uyu nyene biranse ko ntora itiro, yamubwira ibiriko biranshikira, sinigeze njya mu gitanda ngo nifuke, naryamye hejuru. Navuga nti bigende gute? Niyo unyene aratangura kumbaza ati raba neza ko atakibazo coba kivuye ahandi. Ntoya n'ukuri nta kibazo kivuye ahandi. Niho rero ngo ntambara nayigwana nsenga nereka Imana, nti Imana mfasha, Imana nshoboza, nkura muri ibi bintu. Ubu nawe atangura gusenga, kuko twaguma tuvugana kuri telefone, aca arambwira ati byagenze uku. Ntitwirirwe turavuga amazina kuko hari n'aho abo babikoze Imana nawe yobagendera ikabakiza. Jewe rero maze guterwa gutyonye, bukeye ndaja ku kazi nategerezwa gukora, ndagakora ariko ntatekanye. Muri jewe uyu nyene akaja arambwira ati hagarika ayo majambo uriko uravuga. Nari ahantu abantu ndababwira ivyaraye binshikiye,
no twari kumwe akambwira ati nyabuna gwanya ayo majwi aba menshi cyane. Niho rero mu nyuma namanuka i Bujumbura, manutse i Bujumbura navuga nti mbega ubwo none bihava bikunda, kuko aho hantu igituma namanutse i Bujumbura nari mfise programme ye, nari namaze kuvugana na pastori Mani Muheza agira pasiteri Mihigo, ndetse n'abandi basengeyo mu Rusaka, harimo Madamu Nadine n'abandi ntazi amazina, bahabaye baransengera barahagarara neza, niho baronka inkuru yuko nahuye n'ibigaragazo biva ku mugwanizi akoresheje abantu mukuru. Ibyo rero abantu batabizi umengo ntibibaho, ariko sindababesha ni ukuri kwashitse. Murakoze cyane. Ibyo birabaho cyane, ariko je nagomba urambye ko wahuye na pasiteri Mihigo, urahura n'abandi basenzi, mbega byatwaye umwanya ungana iki kugira ngo bagusengere hanyuma ube muzima? Ntibyabaye byoroshe, kuko byabaye ibibandanya buhoro buhoro, kuko n'igikorwa nari naduzemwo naciye ndakibandanya ndagihereza mu ntara ya Muramvya, ndakomeza ndaza, ariko mu nyuma imbere y'uko umwaka urangira naragize ingorane zikomeye. Twagiye tubona umupira wari ngaho, ndawubonye numva ndawukunze, se ndawambara bwihisho. Nari nzi ko ari uwuri muganda, avuga nti sindawambare ngo abibone, kubera yuko ari agapira nagize kwambara yakunda cyane. Arambwira ati ariko nta kundi umukambaye ndagahivye, mugabo untwaye agapira nakunda. Niho rero ako nakambara bwihisho, kumbe karatongerewemwo, kuko nahise namubwira umupira ngo umupira si wanje. Nja kubaza umwana yiga imatana umuherereza, mbega agapira yo bari wakaguza? Ati shwiye. Ubundi atangura kubaza hirya no hino umupira twavuye turabura na hano. Je navyo ntaguciriyemwo, mbega iyo nzu mwabamwo yari iwanyu cyane? Igituma nkoze ico kibazo nuko numvise ko ako gapira bo bari bagatongereye kw'ibintu. Aho nashikiye hari mu hoteli, hari mu hoteli. Umupira ukugene nasanzwe nawuzanye ntavyo nzi, nawusanzemo hanyuma ndabimenya mu nyuma, ndawambaye niho ibintu byaca bigenda nabi. Hanyuma je nigira inama yuko ntashobora kugira ikintu na kimwe ntunganya ntabanje kubuhoka. Hari n'igikorwa kimpamagara ngenda c'amahera, mugabo kugenda nije nateza kubihitana. Sinagenda mvuga nti ubuzima ntibushoboka umuntu atari kumwe na Yesu. Ntangura kurondera Yesu kugira ngo ntabare ankure mu ibyo bintu, ariko aho kubona Yesu nabonye ahubwo ikintu kiza kimpera ibibazo birengereje. Nca numva umubabaro ntari bwigere numva, aba barabibona. Niho rero je navuze nti umupira ntimubuturire. Mu nyuma naravuze nti nimubuturire, bawuturiye cyamera nk'uronka agahengo. Ndakubaza ikindi kibazo, mbega ico gihe ufatwa n'iyo ngwara, mutambukanyi wawe yari hariya nyene aho warara canke yari ino? Umutambukanyi yari ino. None kuvuze ngo yaba yabibonye gute? Ariko hava bibabwira ugene yabibonye, kuko twaguma tuvugana. Ambwira inyifato nogira n'ubugene nuganira nawe. Tuvuga ku ijambo bandanye. Hanyuma rero nyuma y'umwaka urangiye, nukuri nari nahaye iminsi 3, mu nyuma nongera ku wa 4, kuko naguma asanga ngiye mu tuntu tutafatika. Nkumva ngira morale mfise amajwi menshi n'ibintu ngiye gukora, nabo tugiye kuganira n'ibyo ngiye gukorera Imana byinshi, ariko bitarimwo urutonde. Uyu nyiraca aja ku mavu arasenga, sindabahenda,
Imana ihezagira abantu bose bansengeye kuko hariho abantu baciye bagira ikirindiro hano bagakora bakama iminsi yose uko ijoro ritashe bateza kuza gusengera ngaha bakansengera kugira ngo mbohoke kandi Imana ibahezege sinoya kubavuga ni yitwa Abahizi mw'ishengero Anglikani ryo ngaha mu Kanyosha nyine. Abo bahizi bari barongowe n'umudamu yitwa Ndayisenga Nadine. Aline nako Ndayisenga Aline. Imana imuhezagire nabo bansengeye. Kandi sabo gusa baje na Pasiteri Mihigo ari kumwe n'umusabyi w'Imana Gervais n'umufasha wiwe nabo baraje ngaha baransengera. None Imana yarumvise kubaza ikibazo irangitse. Bwa mbere ntihenze umengo bavuze ko ari muri hoteli aho bagusengera hose bagusengera waciye umanuka uraza aho imbere yuko manuka naramaze iminsi ibiri iminsi oya naraye uyu munsi umwe ndana na Pastori Mihigo aho hose baransengera twaciturana baransengera ndetse n'ikindi gihe ndasubirayo bari bafise amasengesho ya bose ku hantu bita ku Karago nanjye ndagenda nifatanya nabo harimo no kwisonzesha niho baca banambugishwa ko bambwira byinshi Imana igiye kunkorera ko norema ko ibyo Satani yankoreye atari umugabane wanje nzokira nkabohoka neza. Hanyuma bamaze gusengera wabohotse haciye igihe kingana iki? Urumva twaragiye no kwa muganga rero baratuvura barasubira baraduha imiti mu nyuma niho byagenda biriheza Imana yagiye irabimarira irabiheza no ku kazi barabona ko ngwaye mu nyuma nabo nyene Yesu atanguye kunkiza barabona ko ari ikintu cyahindutse fise mu maso heza ntameze nabi kuko nayo natewe kwera Imana rero igihe kigeze abantu igiye ku baganga Imana ihezagira abaganga n'abakozi b'Imana by'ukuri nabo n'abakozi b'Imana Imana ibahezagire kuko bakoze igikorwa kizima. Ego reka dushingiye intahe nziza tweretse ukuntu ubushobozi bw'Imana bukora. Ubushobozi bw'Imana burakora biciye mu masengesho. Rero Imana yarakoze kandi yagize neza. None rero wobwira iki abandi ko hariho abasinzikajwe n'ibitero by'abadayimoni ugasanga aho kubyo amasengesho baca biruka mu bapfumu abarumenyi kugira ngo barondere urukiza muri barumenyi wafashisha iki wabwira iki? Cyo nababwira si kindi kumbura haza kuvyumva akavuga bati ni kubera yaronse umufasha yubaha Imana avuga ati inzira zitari mu Imana ntazo nokora. Icyo nababwira ni iki nibamenye ko dufise Imana rurema kandi iyo Mana idukunda idacaguye ntitonesha abantu uko bakijijwe cyangwa abantu ntibakijijwe. Umuntu wese rero ashikiwe n'ibibazo natahure ko ivyo bibazo bifise umwanya bimara mu nyuma bikarangira. Je naratewe uyu wunye aca bigira umutwaro Fitima bibiri tubwira ngo twikoranire imitwaro. Iyo ndagira bikorera umutwaro kuko ntiyabaye wenyene hari n'abandi badusengeye. Hari n'ubundi nibagiye missionnaire Nganje Kazimiri nukuri yarabaye muri ico gikorwa kuko namuhaye umutwaro anasengera. Imana ishimwe cyane. Urumva rero abo bantu bashigwa n'ivyo bibazo bagaca bagenda kwa rumenyi ku mupfumu no kutamenya. Erega benshi bishwe no kutamenya nabo bakwiye ubufasha tukabasengera kuko abantu bose Imana irabakeneye ko bahinduka. Nico gituma nkitangura navuze nti simvuga amazina yabo babikoze kuko nabo Imana irashobora kubagirira ubuntu bagatabara.
ko naje gutabarwa k'uwanje ubuntu nagiriye. Nobabwira rero nti nyabuna muce mutumbera Yesu wenyine, kuko Yesu niwe nyishu kandi yiteguriye kutugirira neza twese, kuko twibukijanije n'icyanditse muri Bibiliya ku musaraba yavuze ati byose birarangiye. Nuko nayo mangetengete y'abapfumu nayo yarayarangije. Amen. Urakoze cyane ku ntahe nziza udushingiye, cyane ushimira Imana ku bitangaza Imana yagukoreye, kuko Imana igira neza. Rero reka twumve umupfasoni wawe nawe ingene Imana yamugiriye neza mu kumukiza indwara. Twumvise ko yamugiriye neza, twarumvise ko yamugiriye neza muri byinshi, ariko uyu munsi naho tugomba twumve ingene Imana yamugiriye neza mu kumukiza indwara cyangwa ikaze. Murakoze cyane. Yesu yangiriye ibyiza byinshi koko nk'uko mubivuze, n'iyi ntahe mutamahejeje gushinga burya yayingiriye ko ibyiza byinshi. Yabivuze mugabo mu nkundire abariko baratwumviriza bankunde, burya iyo umuntu yatewe hariho ibyo amenya n'ibyo atamenya. Uriko aramuraba rero niwe abimenya. Icyo nobanza kubabwira ni uko abaroga barahari, no muri Bibiliya biravuga ko abarozi bariho, ariko nta bubasha badufiseko. Abamenye Kristo nta bubasha na bumwe abarozi badufiseko, kandi barahari kandi ntibasiba kuroga, kuko niko kazi kabo, niwo mwuga. Mugabo by'ukuri ntaco bashoboye. Kandi nobamenyesha yuko uburozi bavuga ngo uburoga ni warogorwa, sibyo? Oya, uburozi ntibuvurirwa ku murozi. Uburozi buvurwa n'amasengesho. Amasengesho ni yarogora. Uyu mutama yari yagiye hari itariki 5 z'ukwezi kwa 12 k'umwaka uheze. Yari mu bikorwa nyene by'akazi kiwe ka minsi yose, yari yaduze kubikorera mu ntara ya Mwaro muri komine ya Rusaka, kandi yategereza no kuja muri komine ya Nyabihanga. Avuye muri Nyabihanga akaja muri komine ya Bukeye. Avuye mu Bukeye iyindi waja muniyi zarizo yategeza kujaho, ariko ageze muri komine ya Rusaka yahuye n'ibibazo. Nanje ndabibona, ariko nkiriko ndabibona burya Imana rero iravugisha umuntu, haba mu ndoto canke mu masengesho. Haba jewe narasenze, mbona ndasenga nja kuryama, ariko maze kuja kuryama uwo munsi nyene biba, urumva ko yari muri hoteli, jewe nari hano mu nzu ndyamye mu gitanda, ntangura kurota. Ndota mbona umuntu yitwa Banyanka Tarsisi. Uwo muntu ntawe nzi nta n'uwo nigeze kumenya. Ndota uwo muntu yagize ibibazo, amerewe nabi, bavuga ngo yahuye n'abarozi baramuroga. Tumusengera turi batatu, umugabo murumva ko hari mu ndoto. Tumusengera turi batatu, ariko babiri twari kumwe ntabona ashoboye kumenya. Turiko turamusengera tubona ikintu mu cumba ngo ni inyongori, ariko dusanga ni inzoka isa n'inyongori. Iyo nzoka turayikubita turayica. Hanyuma uko twamusengera niko uwo Tarsisi yatora ubwenge, niko yakomera, niko inkomezi zongera kumugarukako. Hariko nikanguye atarakira neza. Nca ndavyuka mvuye mu itiro, nca ndasubira ndasenga nongera ndasenga, ndavuga nti ivyo n'ibitero kandi bitari vyiza. Ndasenga ndavuga nti umuntu vyoba biriko biramera gutyo onye Imana imube hafi. Ndamusengera ntamuzi. Hanyuma nsubiye mu itiro cantangaje, nca nsubira muri vya bindi nyene. Ubundi iyo uriko urarota ukava mu itiro usubira izo ndoto kenshi ntazosubiramo, ariko je naciye nsubira muri izo nyene mbandaniriza aho twari tugejeje. Bukeye niho navyuka nkuko bisanzwe, ndasengera umuryango,
ntangura kuvuga amazina yabo nsengera, ngeze kuri Mutama Serugo ntanguye kumusengera numva ijwi rimbwira ngo ijya mpuzu, akanyereka impuzu, mu mpuzu yatwaye aranyereka impuzu, napfukama ngasenga ntanguye mbuze nkaja numva ngo ijya mpuzu ndiyumvira ibi bintu nibiki nacangiwe. Ndahaguruka, nari mfukamye, ndahaguruka ndavuga Imana suka ko muhemu yera kugira nshobore gusengera umushinga ntahe wanje. Ndasenga ndasubiramo ndasenga biranka nkagoma mbona ya mpuzu ndatinda ndava hasi. Aho hari saa 12 z'igitondo ndatinda ndava hasi ndasohoka mvuga nti Imana ndakwinginze none ko byanse ko nsenga mpa muhemu yera kugira nshobore kumurikira nshobore gusenga kubera iki nja ndabona iyi mpuzu. Ngasubira hahandi ngapfukama ngasenga ubwo nyene gaca nsubira kubona ya mpuzu ndito mu izina rya Yesu. Iyo dayimoni ndayirukanye ni dayimoni iri kwirantera. Ndasenga biranka saa moya iratindiragera ntarashobora kumusengera. Ndatinda ntori telefone hahandi mfukamye ndiko ndasenga nyene ingene vyashitse nkamutelefona sinavye ntavyo novuga sinzi ingene vyagenze. Ca ndamutelefona ndamubaza ati wewe wamaze kuja ku kazi? Ngo ndagiye. Ntugeze hehe? Ngo ngeze aha kw'irembo ntisubira muhira utora ijya mpuzu ugenda uyitwaye. Kandi mpejeje kumubwira gutyo aca avuga ati ego, ntiyavuze ateka, yavuze ati ego. Ndasubirayo ndasenga, nsubiye gusenga ati iyo mpuzu rero yoyo iyo utayitora ntimworonse naho muyironda zoba cumu kuje kuyironda. Yumvira none aya majwi ariko ava kure. Subira gusenga none ndiko ndasenga hagarutse ibintu navyavuyemo iyo mpuzu kubera ikitamvana. Ndabandanya ndasenga haratinda harashika saa moya na nusu ntarava hahandi kandi amasengesho nifuza gushikako numva umenga sindayashikako. Nanguye gusenga mugabo numva umenga akayaga k'Imana kariko karaza. Ndasenga ndumva ko ntanguye gusenga mugabo ngejeje hagati nja numva ati mubuze ayo majambo ariko aravuga. Buze umugabo wawe amajambo ariko aravuga ntaza ariko arabwira. Jewe ntangura gukemeya mu izina rya Yesu. Ivyo bintu jewe biriko natewe n'ibitero bimeze gute. Ca ntora telefone akundi nyene ariko ntivyari mu nteguro ingene nayitoye naje ntavyo nosubira gusigura. Ndamubwira nti hewe ivyo bintu uriko uravuga bihagarika uriko urabwira ntabuzi. Nawe ca nyishura ngo ego mugabo nje n'ubumenga ubwenge jewe umenga buragarutse. Ca ndamubaza nti none hari ibintu wariko uravuga? Ngo yego mena ariko ndabivuga. Ntiwari kuvuga iki? Ngo nariko mvuga nijoro ingene vyagenze. Ntivyihoze rero bireke. Kandi mpejeje nsubira hahandi ndasenga numva ndiko nsenga neza nkuko nahora nsenga. Araja ku kazi nanje ndagenda ku kazi. Naje niho naja numva ambwiye ati hewe hari nko mu masaha 8 ati ndatashe mugabo jewe numva ntameze neza. Ambwira ibiriko biramushikira nti wumva umeze gute? Kuki ngo numva we kasi meze neza n'ukuri. Jewe ncambubwira nti genda reka ndakubarize reka ndakurondera abagusengera. Ariko nsubiye inyuma gato mu gitondo naciye mfata kuri statut yanje nandika nti umuntu yoba azi uwitwa Banyanka Tarsisi asange inbox ico tuvugana amundangire kuko ndamukeneye. Kuko nagira nti uwo muntu narose nkava mwitiro ndarisubiyemo ngasubira kumurota bishoboka ko ari Imana yamuntumyeko nkumva ko nomubwira agasenga cane. Ariko abantu bose basomye iyo message bambwira ko atawe bashoboye kumenya. Jewe rero iyo saa 8 rero ngarutse aho naringejeje igeze niho yaca ambwira ko atamerewe neza ndondera Pasteur Mihigo ngo musengere. Pasteur acambwira ati burya si honde ndi muri commune Mugamba. Pasteur ndakwinginze unyeruke kuko Mutama ntameze neza. Amugabo nca telefona umudamu twakorana twahora dukorana ngikora hariya
yitwa Nadine ndamubwira nti genda ndabire mutamaha naha kandi ntimumusubize muri hoteli mumushire kwa pasitori bacamujana aho baramusengera kandi akazi yarashoboye kukabandanya arakabandanya aho hose yategereza kuhaca yarahaciye mugabo haca avuga ati jewe naho ndiko ndabikora numva umenga sindiko ndabikora neza ariko yariko abikora neza byo bamutumye abikoze neza ashitse hano niho rero namubona ko umuntu yahindutse amaze gushika aha muhira ntiyasubye gusinzira ukwezi kose kwaraheze adashobora gusinzira n'iminota 5 namubwira ati tuje kwa muganga teka jewe numva nkomeye kamubwira nti tuje kwa muganga teka jewe numva nkomeye ukomere kandi udasinzira hanyuma niho itarike imwe 31 zishira itariki imwe yo kwa mbere kuri bonani twebwe twarahimbaje umunsi mukuru ariko wewe turasenganira hamwe mugabo ntiyashoboye gusenga kubera ico gihe ntiyasubira gusenga ariko twebwe tubandanya tumusengera turamusengera tumaze kumusengera ndamuvyura ndamugaburira arafungura duke ko ntiyafungura uwo munsi rero aca arasinzira iminota 30 nabibonye nk'igitangaro haciye iminsi atasinzira itero rirasubira rica riragenda muga ntanyemere ko duca kwa muganga akavuga ko akomeye hanyuma niho umunsi umwe navuye ku kazi ndamubona umunsi umwe hari ku munsi wa gatatu itariki sindazibuka neza itariki 12 niho nasanga mvuye ku kazi nsanga yambaye agapira ndakitegereza kandi agapira ataco kabaye hanyuma niho yambwira ati ndamubaza ati ataka agapira kawe rero nta gapira kiwanje ati hoya kosi gwanje ngira ko barakumwana ngo ya ngo naki wawe ntoya no kuri uwo mupira ukabagwanje ngo sigwawe nteka niho acambwira kereka ndaguha inkuru te aterega burya atejo narakambaye ndakambara numva noka kunyegeza ko ndakambaye ukize kuza nje ndagakura ndakabika nuko nyene ateko nukuri kose hati nahengere biri ugira ndumvise uje hati nje ndiruka ndagakura ntikubereye ngo kubera kagapira ka sport kawe nigera kwambara ukavuga ko ndakagutwaye wagakunda ngo nice nibaza ko nakawo ugakunda ugashusha usanzwe nahagutwaye oya nukuri akaba ari gwanje kandi naho kaba gwanje no suye ntakambara we ka ngo ni gwawe mugabo kuva kakambaye uwo munsi rero mbwiye ko yakambaye ndagakura nasanze byanse yagwaye yarenze yambaye ako gapira hoho rero bica birongerekana nihaje kuvuga nti umwana mutoyi hariho umwana mutoyi mu bana dutunze hariho akana gatoyi kari gafise imyaka 5 acamuciye iruhande ngo wambaye acamubwira ati muta uwo mupira wambaye urashisha abandi abakozi n'abace bambwira ati duca baratwenga niwe acambara ati mama uwo mupira ejo yarawambaye umwana acamubwira ati uwo mupira wambaye muta urashisha atagiye kuwukura twibaza ko yakuye kubera mupira kushisha kuko uwo mupira duca tarawukura ngo nakare numva ntamerewe neza ndawambaye acarawukura turasenga numva turiko turasenga n'abana bati uwo mupira tubona ko wuturira hariho uwundi mwana wo ngaha yitwa Joashe yari yaje turamubwira by'uwo mupira n'abandi nyene n'abandi bana basengana hamwe bati tuwuturire uwo ararahira we kandi mushobora kuwuturira tuti kubera iki ngo tuzowuturira mu rusaka twibega impamvu avuze ko bazowuturira mu rusaka twebwe twumva reka tuwuturire ngo ya yawuzanye mu isakoshi yagiye atwara mugabo ntavyo yarazi oya we ntawe yamenye kandi nta muntu n'umwe yashoboye kumenya uwo mupira kuko n'abanyarusaka twarabajije ati umupira muwumenya batoya no kuri umupira nta muntu n'umwe yashoboye kuwumenya hanyuma sinzi ingene tugiye nyene turasenga hanyuma nja numva avuze ngo hewe ngo jewe uwo mupira simbona impamvu ngo tutawuturiye ca ndamubwira nti tuwuturire ngo yego
mpamagara umwana w'iwanje n'uwo mwana yitwa Joashe atari ngaha aba hiyo muri quartier, ndamuhamagara nti turiruka Joa nyaruka hano caraza, turasenga duca turawuturira. Uwo munsi tuwuturira yaciye asinzira. Yarasinziriye. Urumva mu ncamake utarabandanya Yego. abarozi baratongerera mu mpuzu z'umuntu yambara. Yego cane. Baratongera ariko amajambo batongera ntashobora gutsinda amasengesho twebwe na cane cane. Mbere mboneweho no kubwira abo baba barabikoze kuko barazi baranavyigambye rega barabivuze n'umugabo n'umukecuru umwe n'umwana w'umukobwa, ariko umwana w'umukobwa we babimukwegeyemwo kubera yari umukozi wo muri hoteli yo mu Rusaka, babimukwegeyemwo ariko baravyigase barabivuga. Mugabo nagomba ndababwire co kimwe n'abandi boba bakora ibintu mwene ivyo, nambabazo ivyabo vyotsinda abapagani nkabo, ariko nta muntu yamenye Imana ashobora kwicwa n'uburozi. Ntibibaho kuko uburozi burahari, mugabo ajya amajambo batongerako ntasumvye ububasha amajambo natwe twatura tubwira Imana. Amina. Kandi tubasabira n'abarozi, tubasabira guhinduka, badahindutse naho bazorandurwa, niko Bibiliya ibivuga, si jewe ndabivuga, ni Bibiliya amajambo y'Imana niko abivuga. Abarozi utihanye ngo abihebe ararandurwa, kuko n'Imana iravuga ngo ntibabereye kubaho. Ariko kubera Imana ari nyabuntu ari nyakigongwe barabaho, kuko ibarindira ko bihana. Uyu rero twaramuvuje kwa muganga, aho twamuvuje hose nta ntamwe bigeze batora ico agwaye. Akavuga ati ngaha biranse, urubavu ruragiye, umusongo uraturize. Umuganga ati genda muri radio batarakomeye, ati girisha ecography atameze neza cane. Ahantu hariho hose aho twamuvuje bavuga bati uwo muntu arakomeye. Ikintu cagiye kumukiza rero n'amasengesho. Amasengesho niyo yamukijije, arakomera, ubona ko ari umugabo mwiza atakabaye. Inaga intoryo. Ego murakoze cyane. Murakoze ko Imana yabumviye, no kutugira ingene Imana yabumviye. Amasengesho yanyu arahindura ibintu, wararwaye aremvye aba muzima. Rero twagira mutubwire namwe ivy'Imana yabakoreye kubyerekeye ingwara, nimba hari ibyo mwamufise. Birahari kandi si bike. Birakoba gashika nka gatatu keza kandi Imana yanyiyeretse. Je nkivyara umwana mukuru nararwaye, ndamara amezi hafi 4 amaguru yiwanje adashobora guhonyora hasi kandi atumva, yabaye paralize. Ntiyari paralize totale, ariko n'uwo ndya ikinuma sinashobora, naho nagiye ku kinuma ku birenge sinashobora kumva. Ndagwara byahereye mu mano biraduga, ndaja kwa muganga, ariko imiti yose bampaye byaranze. Sinari bwakizwe, ariko Imana n'abadakijijwe irabakunda cyane, kuko narivuje hose biranka. Ndatinda ndaja muhira, ndicara ndaryama ndindiriye urupfu, kuko umunsi ku munsi uko umunsi wahera niko byaduga, biva mu mano biraduga, bigeze kugera mu nda vyanka ko sinzira. Nasinzira nkumva uruntu umenga ni nk'itone bangeretseko, urubuye rukima nk'itone, kandi uko umunsi nsikanguye rugaca rugenda, ariko mfashwe n'itiro ngaca ndagenda. Igihe kimwe ndavuga n'uno munsi ndara nicaye sinzira, kuko numva umenga hamwe rwoduga rugashika ku mutima sinoshobora kuvyuka. Ariko uwo munsi nca ndara nkanuye, agatiro kaje ngaca nikoma kugira ngo ntiruhave runshika ku mutima ngo mpfe. Urupfu ruratinyitse. Imana ndayishima, igira neza, kuko ico gihe iyo ngapfa sinzi yomba ndi, kuko niyo Imana iraduha akanya. Mugabo sinavuga ngo Mana nitegure ngende meze neza, kubera ntari bwayimenye. Ariko mara amezi 4 ntashobora gutambuka n'ibirenge vyanje. Mugabo mu nyuma
buke buke biragabanuka biragabanuka, Imana irankiza. Imiti yose byari byaranse, ariko Imana yonyine aho ibishakiye yonyine irankiza. Ubwa kabiri nari nabyaye umwana agira kabiri, nca ngwara ibibyimba mu mabere. Umwana agira kabiri yonse iminsi ine, ntiyarengeje nta munsi wa gatanu yonse, kuko naciye ngwara aho guhwera. Nca mvyimba, ndaja kwa muganga baranyopera barabikuramwo, ariko nca mvyimba umubiri wose kuva ku kirenge gushika mu mutwe, kiretse amaboko yonyene. Amaboko yanje ntiyigeze avyimba, ariko uwundi mutumba wose naravyimvye. Ndavyimba, abaganga birabayobera, ndamarayo igihe kwa muganga, baratinda barandekura kugenda muhira. Ndaja muhira naho nyene ndindiriye urupfu, ariko naho nyene nta muti wankijije, kandi naho nyene sinari bwakizwe. Imana yari ikiriko. Ico gihe ntiyari bwakizwe? Oya, sinari bwakizwe. Imana irafise ingene irondera umuntu wayo. Imana irazi kurondera uwayo, irampangaza ndakira. Naho nyene naragwaye igihe kitari gito, naho nyene ngira namaze hafi amezi ane, sivyo? Naho nyene namaze hafi amezi ane, ariko ngira ari Imana inkijije, ata muti wo kwa muganga n'umwe unkijije, byose byaranze. Ubugira gatatu hari mu mwaka w'ibihumbi 2015. Mu mwaka w'ibihumbi 2015, mbere nafashwe mu mwaka w'ibihumbi 2014 ushuro wa 15. Nko mu kwezi ko mu ntango ya 2014 niho natangura ngwara amagufa agize uruti rw'umugongo, colonne vertebrale. Amagufa arafatana arisya, acika nk'ifu. Sinashobora kwicara ngo ngororoke, sinashobora kunama, sinaryama, sinicara, sinarabura ingene nifata. Ndagwara, ndaja kwa muganga, ndivuza hose biranga. Sinzi ingene naronse mbere mission ibikorwa by'akazi nagiyemo muri mission mu gihugu c'Ububirigi. Hanyuma ndivuza, ngiye kwivuza niho nahasanze, ahantu nagiye kwivuza nahasanze umuganga w'umwirabura w'umurundi mbere. Acambwira ati nukuri iyi ngwara yawe mbona bagutoye, iyi ngwara kuyivura no kukubaga naho bitwara n'amahera menshi, kandi nta n'uwuzi nuko bitoka. Ati vyiza jewe mbona wosenga ukabarambana ubwo bumuga bwawe. Jewe nca ndaza, nahavuye ngo ivyo banyandikiye ndabikoreshe, naciye nza. Ariko nje ngashitse ino numva biranse, ndasubira kwivuza. Niho nasanga wa muganga yari mu Bubirigi yaraje ino, niwe nivujeko. Arambwira ati madamu, aho nari namaze kumenya Imana rero, turavugana, ndababwira ko Imana izokora, ko naramaze kumenya Imana. Ndavuga nti naho nogenda nta kundi biko bizoba vyanditswe. Ati madamu, ko amaze kumenya Imana rero, jewe mbona vyiza wosaba Imana ukarambana ubwo bumuga bwawe ukabaho, kuko iyi operation kugira itoke jewe sindabibona neza. Asubiye kumbwira rya jambo yambariye. Ati kandi birazimvye gose, ni operation izimvye, uburyo naho woburonka ntawuzi n'ingene vyogenda. Ndabona ko ampebuje, kandi Imana imuhezagire. Hanyuma nca ndaza ndaryamuko, ndakumbagara, naryama hasi, sinaryama ku gitanda. Naho nyene simpindukire, ndamutse nsinziriye kugira mpindukire babanza kumpindukiza bagahenura. Naho nyene ndiko n'amaborogo menshi. Mu mwaka w'ibihumbi 2015 nta uyobewe vyabaye aha mu gihugu. Jewe ndagenda donke barantuma, igihugu kintuma kurangurira amabanga aha muri komine Rusaka. Ariko nari ngwaye meze uko,
jewe nce ndabona ko atavyo noshobora ca nsaba Mutama nawe nyene yari yaramaze kwakira agakiza ati dusenge jewe mbone uburyo novugamwo ko ntabishoboye aca ambwira ati yewe nukuri jewe ndaguhanuye genda vyanke ari yuri bazobona ko vyanse bagukureyo naje ndavuga nti ego reka ngende ndumva ko nogenda mugabo ntaco ngiye gukora ndabwira n'umukozi w'Imana yakorera mu Rwanda yitwa Pasteur Desire ibindi yitwa Habyarimana Desire Imana imumpezagirire ndamubwira nti yewe Pasteur jewe urabona narakubwiye ko ngwaye gutya na gutya ndamubwira ariko bampaye umurimo uyu n'uyu nzoja gukorera hariya ariko jewe mbona umenga ntavyo noshobora Pasteur Desire yambajije ati none niwe wavyirondereye ntoya aca avuga ati reka dusenge Imana reka dufate iyi yinga dusenge turabe ico Imana ivuga haciye nk'iminsi 3 niho yambwira ati yewe genda ukora umurimo Imana yakurungitsemo ugukira kwawe uzogusanga hariya nyene jewe nca mvuga nti yemwe baravuze ko hari abapasiteri b'abayisiko none Pasteur Desire nawe n'umwisiko Imana imbabarire cane none nawe n'umwisiko ngende ivyananiye ababirigi bikananira abamedese bo ngaha bikananira abandi bizoshobokera mu Rusaka uyu unya kigenda nanje nkumva ko nogenda muga nkumva umenga none ngiye gukora iki ariko ndatinda ndagondozwa n'ijwi ry'Imana ndagenda shitseyo nta modoka y'akazi yari ihari nikora kuyiwanje mugabo ndatinda ndabona ko muhira naho bayikeneye ndayirungika ngira n'ibibazo rero ndabura n'inzu y'ukubamo ngataha nko ku birometero bishika 10 ku munsi iminsi yose mu gitondo ngataha ku mugoroba ngataha ivy'imodoka nta bihari mfata imoto nayicarako kubera ya magufa nayo agaca ngira ngo afyondana gose ngashira urushi ku munwa ngakoma induru ariko mu nyuma ndabona nka ntibikunda reka mbe ngaha sinashobora gufata ngo mvuge disikuru y'iminota 5 n'ivyankundira ko sinashobora guhagarara ndavuga none gamana kakazi je nzogakora ngo iki ariko aho nyene uko umunsi wahera niko vyagabanuka ariko bigabanuka jambo umukozi w'Imana umukozi w'Imana nsubira kuvuga ariko Mana mbabarira n'ukuri rwose umukozi w'Imana yambwiye gutya nanje ndamwiyumvira uku ndapfukama ndasaba imbabazi Imana kuva ico gihe ngenda bigabanuka nta n'amezi 6 yaheze ntarakomera ndakomera ndumva ko nkomeye imidugo nkayiduga n'amaguru nkagenda n'amaguru ahatagendwa n'imoto nkagenda n'imoto ahagendwa n'imoto ahidashika nkagenda n'amaguru ndatinda ndaronka n'imodoka muga naho imodoka idashika nkagenda n'amaguru akazi ndagakora ndumva ko ndagakoze neza nca ndavuga nti bwa bundi ndakinanira Imana inkiza ayo magufa ashika kurane yari yaravungaguritse ariko n'ubu ndakomeye ntaho ntaja nejo nagize ibirometero bishika nka bingahe bishika nka ndwi gutyo n'amaguru ubu gushika uno munsi rero meze neza ngomba kubaza ikibazo yego uciye wishyura ico nagomba kubaza ugushika uyu munsi nta nahamwe ubabara nta nahatoye numva ndiko nta nahatoye imbabara nakize ico gihe nyene Imana ishimira amen Imana nta kiyinanira yego kabisa yego nimba ushobora kubandanya bo intahe jewe burya mfite intahe nyinshi jewe nibaza sawa hanyuma turumvise ko Imana ikora ibitangaza Imana yakoze ibitangaza kuva kera n'uyu munsi yacabikora nico gituma hano abavyeyi bariko badushingira intahe ingene Imana yakoreye ibitangaza ikakiza indwara rero twagomba dusabe umuvyeyi ko dushingira intahe muri aka kanya agira ico abwiye abariko baramwumviriza turamuhaye ikaze ico nobwira bariko baranyumviriza na cane abarwayi ico nobwira abarwayi umuntu yarwaye arihebura
na cyane cyane iyo arwaye ataramenya Yesu. Burya rero umuti wa mbere ni ukumenya Yesu. Umaze kumenya Yesu uramuganyira ukamubwira byose aho urwaye, kuko burya umuganga arakubaza ati mbega wafashwe gute, byagenze gute, kuva ryari. Umugabo iyo uri kubwira Yesu uti nkiza, ntumubwira ngo Yesu urazi ko byatanguye gutya na gutya, niwe yakuremye. Kubera Imana igihe yakuremye, jambo barazi ko ari we Yesu. Imana ivuga iti igihe yaremye umuntu jambo bari kumwe, ngo n'ibyaremwe byose jambo niho yari. Yesu rero harya n'umugenzi w'abantu, n'umuvukanyi, n'umucunguzi, arimwo byose. Iyo uri kuramubwira ntusarara ngo usabe, umubwira ko ashoboye byose, kuko abazi ingene umuntu aremwe. Hariho abantu burya umuntu agizwe n'amagufa ariko giharuro, abana b'abantu barayazi. Mugabo Imana nayo izi ingene ameze n'ingene atondetse n'ingene yayaremye n'ubukomezi bwayo, imenya rimwe ku rindi, ngo n'agashatsi kari ku mutwe w'umuntu ibikazi. Nta na kimwe rero kiri ku mubiri wacu Imana itazi. Kwivuza ku muganga ni byiza cyane, kuko abaganga nabo n'abakozi b'Imana, ni intumwa z'Imana. Ariko ivuze mugabo na Yesu umwivuze ko, umubwire kuko aranaremesha. Erega hari aho bishika ukabwira umuntu uti yewe jewe ngwaye gutya na gutya, ati yo nuko umeze gasha, urapfuye na naka yafashwe gutya ntiyakize. Ariko iyo ubwiye Yesu arakuremesha kandi Yesu arakiza. None nimwumvise ko jewe imiti yo kwa muganga yananiranye, amaguru yabaye paralizi, mu nyuma ngasubira amaguru yafashwe na paralizi, mu nyuma ngasubira ngatambuka nkomeye, nkagwara nkavyimba umubiri wose, abaganga bikanka bakagerageza aho bageza abarundi, mugabo mu nyuma Imana akaba ari inkiza. Amagufa y'umuntu akuze nka jewe kumva yasubiye guterana, atari Imana ibikoze, nta mwana w'umuntu yobishobora. Niyo mpamvu rero abarwayi no babwirane, ja kwa muganga wivuze, ariko kiremesha wa mbere ni Yesu. Kandi kurema ni byiza, kuremeshwa ni byiza, kuko n'umuganga iyo ugiye kumwivuza ko yakubona ugiseruka ari agatangura kugukankamira, naho yo guha umuti umeze gute bukira. Ariko iyo ushitse akinjira ati karibu, akakwakira neza, ahuganiriza, utangura kurema. Yesu nawe rero aremesha gusumba abantu, gusumba abaganga. Imana hafi cubahiro. Amen. Murakoze cyane. Nagira ndabashimire ukuntu mwashoboye kumpa umwanya kugira ngo tuganirire kuri uru rubuga rwa Bwesu TV. Hanyuma imbere yuko dusozera, nagira ndagusabe nyakubahwa usengera abarwayi, hariho ababoshwe, ubasengera kugira ngo Imana ibakore ko Imana iduhe ibikoresho. Uhoraho Mwami Imana, muremyi w'ijuru n'isi, wewe waremye zina kiremwa muntu, wewe wazuye Lazaro yamaze kuzuka, nyaguhora ku ngoma, Mana ugira neza. Nubu turakwinginze Mwami Imana, kwa kugira neza kwawe ntaho kwaroye. Nubu hariho abari ku musego, hariho benshi bamerewe nabi, hariho nyaguhora ku ngoma abantu bugarijwe n'ingwara zimwe bavuga ngo ntizikira. Erega Mana, nta ngwara n'imwe iri hidakira kuri wewe. Wewe wazuye Lazaro yamaze kangahe mu kuzimu, ukamuzura yapfuye yanutse. Mwami Imana, ntiwonanirwa no gukiza umuntu agihema. Niyo mpamvu tukweretse abantu bose bakiswe n'amagara, abari ku musego bose turabakweretse nyaguhora ku ngoma, ubaremeshe, ubagirire neza, ubakize, kuko ni wewe muganga wa mbere ukiza. Uhoraho Mwami Imana, gendera barya bari mu bitaro, gendera babandi bari mu mabloke bariko barabagwa, gendera babandi bari kuri randevu, gendera na babandi bari muhira barindiriye ku munsi ugera. Bagendere bose nyaguhora ku ngoma, wewe nyene wihesha icubahiro, uduha intahe n'amashimwe. Haze hagira abavyuka bagenda kukuvuga, bakuvugira, batanga intahe ku biganiro, baduza amashimwe, bavuga ati jewe ndashinze intahe narimerewe gutya na gutya, ariko Imana irangendera irankiza. Erega Mwami Imana, ikidashobowe n'abana b'abantu
kuko ni wowe ubatuma, wewe nyene urashobora kuhishikira, urashobora gutuma urya bikanka ugatuma naka bikanka, ariko weho nta kikunaniranya guhora ku ngoma. Niyo mpamvu Mwami Imana twizeye tudakekeranya kugiye kugira ico wikoreye kuri barya abantu bose ubona, abo bose bakitswe n'amagara kuri uyu munsi n'iyi saha, kugira ngo ukuremwo nyaguhora ku ngoma, abazoduza amashimwe, bikazofasha n'abandi, izina ryawe rikamamara, uhereye aho ugashikana no ku mpera y'isi, bakavuga ubwiza bwawe nyaguhora ku ngoma, nawe ukabandanya wihesha icubahiro. Urakoze Mwami Imana kugiye kubikora, natwe turizeye ko tugiye kubibona umwanya uwo ari we wose. Urakoze, ni mu izina rya Yesu Kristo Mwami n'umukiza wacu dusenze tubisaba, amen.